ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumvereza kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 gitugutu 2025 musangwa ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Dyemba z'umutima afatikanije na Gistrene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Ibijanye n'indero bikimeze uko bimeze uyu munsi abarundi nibazeruke ntambona kazoza yo mu 2040 ishoboka n'abategetsi nibavyumve. Umukuru w'ishiramwe Parseme niwe yaraye akuriye inkoni ku gishitsi abarundi bamwe nabandi mu bumvise ivyo bashikiriza ko nabandi banyagihugu bama basemereye basaba abarundi kuja hamwe bikure ko intwaro ya CNDD-FDD iguma ibasamaza. Birababaje kubona mu Burundi hacibonekeza amacakubiri ubwicanyi hamwe n'impunzi mu gihe Rwagasore yari yasigiye iragigiza abarundi. Icegera ca musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura niwe yaraye abishikirije mu kwibuka iyo ncungu yiguze Burundi mu guharanira intahe y'ukwikukira. Hari n'ayandi mu kanya nido kazi. Ndongeye kubaramutsa. Abarundi nibazeruke kuvyimbona kazoza kuko idashoboka ibijanye n'indero bikimeze uko biri uyu munsi. Umukuru w'ishiramwe Parseme yaraye abishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru aho yipfuza ko n'abategetsi bumva ko imbona kazoza baririmba idashoboka. Ishiramwe Parseme ribona ko hari n'ingendo zitandukanye zisubiza inyuma indero aho harimwo amajambo abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashikiriza bavuga ko amashure ataco amazi. Bamwe n'abandi bumvise ayo majambo ya Faustin Ndikumana bavuga ko ari amajambo akomeye ngo yakuriye inkoni ku gishitsi abarundi bamaze kugira umwizero ngo bagiye gushika ku iterambere mu 2040 na 2060. Kubwabo abatari bake ngo bama basemereye basaba abarundi kuja hamwe bikure ko intwaro ya CNDD-FDD ibasamaza kugira ibe irasahura itunga ry'abarundi atacamira abanyagihugu bakazokwicuza batakironka uko ababasahuye bashigwa imbere y'intahe ngo bahanigwe ivyaha babakoreye. Iyi nkuru turayibaza ni Netenance Mutoni. Amahinduke mu ndero ategurwa nabi ntashigwemwo uburyo bukwiye abigisha bagasigara bigisha ibyo batazi ibya fondamentale benshi basigiye bita foroma ntahe. Faustin Ndikumana rongo ishira hamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashobore gushika ku iterambere rirama avuga ko umwimbu utabaye ikirenga. Ubu uwo ari we wese aribaza muri kazoza ingene Burundi buzoba buhagaze mu gihe atanca bwenge zizoba hari ibijanye n'indero bikimeze uko bimeze uyu munsi nta vyimbona kazoza abarundi nibazeruke. Faustin Ndikumana abivuga muri aya majambo. Mu minsi iza nta bizoritote nta bizishoboka muri iki gihugu mu 2040 ibintu bijanye n'indero bikimeze uko biri mu munsi. Zeruka n'abategetsi bavyumve ibishoboka nta mahinduka mu ndero ategurwa nabi babishiremo uburyo bukwiye bagahindura za programme abarimo ntibagire gute bakabaronka information zikwiye ugasanga umwari magiye kwigisha ibintu n'abatazi ibintu bize mu ndwi zibiri mu mezi abiri kugana nawe professeur wabyo ugasanga abana barajuragiritse. Ibyo sida ikore fondamentale murazi ngene byaje ugasuraba indera higeze iyo reform ngene yari yizwe ngene yaje ukabona yuko umwimbu utabaye ikirenga hageze aho n'abantu bicara bakaraba umwimbu iyo reform niba tuko twicugwaruka rwacu mu mbizi urashobora kwiga tuti none Burundi buzabuhagaze kuba kadura meze gute.
ibitari bike birasubiza inyuma indero. Ishirahamwe Parseme riragaruka kuri bimwe bimwe. Abategetsi bamwe bakomoka muri CNDD-FDD baravuga ko amashure ataco amaze, baranigana ngo abana babo ntibayobegwe imbonerakure zo muri CNDD-FDD zigahagararirwa ngo ntiziyobegwa. Abayobozi b'amashure, abigisha bakandikirwa babwirwa amazina y'imbonerakure zidashobora kuyobegwa. Iryo ngo nibara mu gihugu. hariho rero n'izindi ngendo zihari zidekuraje n'ivyo bintu vy'indero, guteza imbere indero, ubumenyi, ibintu bidekuraje biriko birasubiza inyuma igihugu n'ingendo. uza wumva tegetse bamwe amashuri ntaco amaze, mbezo za shimi za biology zimaze iki, ibiharuro, ugasanga abategetsi bamwe bagaza ariko baranigana yuko abana babo batayobegwa. Deviation mu mashuri ugasanga umengo usigaye ari politiki. Urugwaruka kubera ari mu mugambwe ntiruyobegwa, abakubera bagize bamwe ntibayobegwa. So deviation mashuri sigaye umengo ari politiki. Abadiregiteri bakandikirwa bari bakaribo ngo mukayobeza bajya barangaga. Igasi baraye mu gihugu uko abantu bacubwenge ngo biga amashuri ngo bakira babijuju. Bamwe n'abandi bumvise ayo majambo ya Faustin Ndikumana bavuga ko ari amajambo akomeye, ngo yakuriye inkoni ku gicitse abarundi bamaze kugira umwizero ngo bagiye gushika ku iterambere mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'uw'ibihumbi 2060. Ku bwabo abatari bake ngo bama basemereye basaba abarundi kuja hamwe bikure ku intwaro ya CNDD-FDD ibasamaza kugira ibe irasahura itunga ry'abarundi atacamira. Abanyagihugu bakazokwicuza batakironka uko ababasahuye bashigwa imbere y'intahe ngo bahanigwe ibyaha babakoreye. Muri kino gihe abari mu nzego zijejwe intwaro abazirimwo nta bumenyi bafise. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme nabona impamvu abashingwa amabanga atabumenyi bafise, hama leta ikagaruka ikavuga ko iri kirigisha abana b'igihugu kandi ataco iri bubashinge. Amabanga akomeye ntagihabwa incabwenge. Uwari we wese ari muri CNDD-FDD abona ko amabanga yose ayashoboye. Naha ibara ngo ryaraguye, incabwenge zokiza igihugu zirutishwa n'aba-CNDD-FDD batagira ubumenyi. Gushira abantu mu nzego, ubibatse n'abantu twigisha ngera mu nama nshinga amateka, kuva kwa abashinga amateka kunuku abantu badasoma amategeko batagira gute mu nzego zizejwe intwaro. Mwikwaza decoupage administratif nshasha makomine akomeye, amazone akomeye, ibinguvu nini, umwango mukatwara ngo nani bikenewe, none abantu kurikishije ubasingiki amazi asaba ministeri. Turiko tugira ico bita kudivera société par le bas. Ugasanga turiko tuzana vya bindi vyakirite yo hasi, uwamanga yose umuntu wese amenga arashoboye amabanga, kirabuze atari amabanga akomeye kwincabi cyangwa guteka umuntu wese gira gushika kuze bose barakumenga abanga bajamo. Ibi byaraguye. Abadogiteri bameze bazango baragenda kubirga ariko bafashwe insabwe twagiforome iki kubera no ningere agaciro kuraziha. Hari ibindi gushaka mu medicine avura abantu mu specialist ari karasuva ubuzima bw'abantu basanga uri kumufata nabi gusuma ngo muje amateka ngaho onye musanga ta yageze wa gatara turi bene ngo yicaje bikiko atari kana amateka ari karatora akwiye ukamusumbisha. Ai valero abantu biza izo cabwega abadokiteri ko baravura bari ko baragira iki niyo bakiza igihugu. Muri ico gisata c'indero nyene, indero nke ugwaruka rw'imbonerakure ruheregwa mu mugambwe CNDD-FDD iriko ituma imbonerakure zitegura kugandagura umuyobozi hamwe n'uwujejwe ivyigwa kuri kaminuza ISIM, Institut Supérieur Islamique de Muyinga, iri muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Imbonerakure iri kwisonga mu gutegura ko kabi kamenyerewe gukorwa nabo mu mugambwe CNDD-FDD yitwa Duhindukirira Imana Rahayi Roy, asanzwe ari mu mbonerakure zigendanira umushinga amateka w'imbonerakure nyene yitwa Shabani Nimubona, asanzwe avugwa nawe nyene mu mabi menshi arimwe kugandagura abanyagihugu abandi bakanyuruzwa bakaburirwa irengero.
imbonerakure la Hayiloyi isanzwe iserukira abanyeshure biga kuri iyo kaminuza isimu. Imvo ituma izo mbonerakure zitegura kugandagura abo barezi bo kuri iyo kaminuza ni ifatwa ry'ingingo zikora ku mbonerakure zirimwo la Hayiloyi ku makosa zakoze yo gutoza amafaranga abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu mu gisata cigisha ivyerekeye amagara y'abantu soins infirmiers mu gihe co gutangura imyimenyerezo bita stage mu kinyamazuru. Nk'uko bisanzwe abanyeshure biga muri ico gisata mu mwaka wa gatatu bamwe bimenyereza ku bitaro vya Karusi abandi ku bitaro bikuru vya Muyinga. Mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka wa 2025 iyo myimenyerezo igiye gutangura, imbonerakure la Hayiloyi yitwa ko iserukira abanyeshure kuri iyo kaminuza ibigiye inama na Claude Ndayizeye aserukira abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu mu gisata ca soins infirmiers batoje amafaranga angana n'ibihumbi 500 kuri buri munyeshure wo mu mwaka wa gatatu adashaka kuja gukorera imyimenyerezo kure y'Imuyinga, no kuvuga badashaka kuja ku bitaro vya Karusi. Uwo yatanze agacashirwa ku rutonde rw'abazokorera imyimenyerezo ku bitaro vya Muyinga. Abayobozi ba isimu bamaze kumenya ivy'iryo tozwa ry'ayo mafaranga baciye bafata ingingo yo kwirukana imbonerakure la Hayiloyi na Claude. Icanatangaje benshi mu banyeshure n'abarezi nuko hirukanywe gusa Claude kuko la Hayiloyi yaciye atangura kugira iterabwoba. Mu nyuma abayobozi bashacoba baca bafata ingingo yo kumukura ku bitaro vya Muyinga aho yariko akorera imyimenyerezo, nawe arungikwa ku bitaro vya Karusi. Yamara hakujayo la Hayiloyi n'izindi mbonerakure zirimwo Antoine Basabose bariko bategura kwerekana ko bakomeye mu butegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD mu kugandagura Omar Ndayikengurukiye umuyobozi wa isimu na Doriane Arakaza ajejwe ivyigwa kuri iyo kaminuza. Abatari bake bavuga ko ata Burundi butwawe gutyo buzopfa bukize ku ntwaro ya CNDD-FDD. Bakabaza ico abarundi barindiriye kugira bumve ko bakwiye guhaguruka ngo bahagarike irandagata ry'umugera mubi wo kwica wateragiwe mu mbonerakure bikozwe n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma. Inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Birababaje kubona mu gihugu c'u Burundi hacibonekeza amacakubiri, ubwicanyi hamwe n'impunzi zikwiragiye mu bihugu bitandukanye, mu gihe Rwagasore yari yasigiye iragi abarundi ryo kubahiriza agateka kazina muntu. Ivyo vyatangajwe n'icegera c'urongoye diocese nkuru ya Bujumbura kuri uyu wa 13 Gitugutu umwaka wa 2025 mu nkuka y'imisa yabereye kuri Cathedrale Regina Mundi ijanye no kwibuka imyaka 64 iheze hagandaguwe incungu y'intahe yo kwikukira. Uwo yararongoye ico gisabisho agatangazwa no kubona umukuru w'igihugu adashobora gufata ingingo yo guhagarika amaraso y'abarundi adasiba guseseka kandi abifitiye ububasha. Bamwe n'abandi babona ko Evariste Ndayishimiye ari we ahubwo ahagarikira ubwicanyi bukogwa, akaba ari nawe atanga itegeko rya nyuma ry'abagandagogwa. Ico baceza ngo nuko abarundi bofatana mu nda atanumwe asigaye inyuma, bikure ko urusyo bamaze imyaka 20 bikorejwe n'intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Igisabisho c'inkuka y'imisa co kuri wa mbere igenekerezo rya 13 Gitugutu umwaka wa 2025 kijanye no kwibuka imyaka 64 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye intahe yo kwikukira ku Burundi agandaguwe cabereye kuri Cathedrale Regina Mundi. Musenyeri Anatole Ruberinyange icegera c'umwungere yarongowe diocese nkuru ya Bujumbura yaragarutse ku bintu bitatu bitegerezwa kuranga umukristo nyawe. Ivyo rero nkuko abisigura ngo biri mu vyo umuganwa wa Rudoviko Rwagasore yaraza abarundi. Anatole Ruberinyange ati Rwagasore yatubereye umuhezagiro bwa mbere no kwintumwa ya Yesu Kristo mu bantu,
bwa kabiri ni uguharanira ubumwe, bwa gatatu ni uguharanira agateka kazina muntu. Ibi kandi ndabivuze kubera umuganwa Rudoviko Rwagasore yabidusigiye nk'iragi. Bwa mbere rero kuba intumwa ya Yezu Kristo, uwabatijwe acaba umutumwa wa Yezu Kristo mu bantu. Mu magume twaciyemwe abantu nka bose bagira bati sinatinya ibikoko, natinya abantu duhura kuko basunze ububi ibikoko. Ubu rero abantu muzohura ntibakubone mu igikoko, bakubone mu umukiza wabo. Nk'ubu rero novuga ko Rwagasore yatubereye umuhezagiro. Musenyeri Anatole Ruberinyange avuga ko bibabaje kubona mu gihugu c'u Burundi hacibonekeza amacakubiri hamwe n'impunzi zikwiragiye mu bihugu bitandukanye. Uwo yihebeye Imana agatanga akarorero k'ingene Rwagasore yahisemwo kubakana n'uwo batari basangiye ubwoko, aho ngo kwari kugira yereke abarundi ingene botsimbataza ubumwe. Hari intambwe yo gutsimbataza ubumwe kotera ha mu Burundi gusumba. Mu Burundi mfatiye ku karorero umuganwa Rudoviko Rwagasore yadusigiye no kuri yadusigiye icirwa mu kubaka Kristo. Murabaza umugore bubakanye ntiyava ngo mu miryango abaganwa baronderamwe abageni, ivyo baziririza mu Burundi yabigwije n'ubusa. Dukenyerero zigume, dutsinde amacakubiri, dutsinde ibidutandukanya vyose, habuzihe ngo tubishikeko. Nk'akarorero ijambo impunzi z'abarundi none ntirizohera, abarundi bose bakidegenza mu gihugu cyabo, rizohezwa nande iryo jambo ry'impunzi tuguma twumva. Kubijanye n'ubwicanyi hamwe n'abanyagihugu bahohoterwa, icegera c'urongoye diocese nkuru ya Bujumbura atangazwa no kubona umukuru w'igihugu adashobora gufata ingingo yo guhagarika amaraso y'abarundi adasiba guseseka kandi abifitiye ububasha. Agasigura ko kubahiriza agateka ka muntu ariko kugendera ubukristu. Je narumvise nyene cyo mukuru w'igihugu asemereye kandi ashimitse ati ndasavye guharanira agateka kazina muntu ntihagere amaraso asubira guseseka mu Burundi. Kandi nyene cyo mukuru w'igihugu avuze ibari dekre mugabo biracagoranye, uzabumva n'abubakanye baniganye. Nero ndavuga rero ibindi twama tubona amaraso aseseka n'abahohoterwa bahohotero, none bavukanyi twemere kubahiriza agateka kazina muntu niko kugendera ubukristo. Bamwe n'abandi babona ko Evariste Ndayishimiye ari we ahubwo ahagarikira ubwicanyi bukorwa, akaba ari nawe atanga itegeko rya nyuma y'abagandagurwa. Aha abavuganye na Radio Haguruka bagwiriyemwo abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu, baremeza ko abantu bose bafatwa bunyuruzwe mu nyuma bakicwa. Itegeko ryo kubaka ubuzima ngo ritangwa n'uramutswa igihugu President Evariste Ndayishimiye. Ico baciza rero ngo nuko abarundi bofatana mu nda atanumwe asigaye inyuma, bikure ko urusyo bamaze imyaka 200 bikorejwe n'intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Abasirikare b'u Burundi bagihiraniwe amafaranga bakoreye muri Somalia, bamwe imyaka irarenga 3 bariko bararyoshwa n'indongozi za gisirikare ngo buca bahabwa utwabo. Igitangaza abasirikare babibwirwa nuko babwirwa yuko ayo mafaranga bazoyaronswa abasirikare bose b'abarundi bamaze kuvanwa muri Somalia. Abasirikare basaba umushikiranganje wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere gutanga umuco kubijanye n'ayo mafaranga. Uyu musirikare mumukurikire ijwi ryahinduwe. Abasirikare ba mu Burundi twagiye muri Somalia twasabishana ngo kwivuna abansi aje mu gace arimo abijambo ry'ihumure aduhe n'umuco kubijanye n'udufana twakoreye muri Somalia tugisigaye tutararonka. Ibi tumukaje hejuru yaho ariko akwekwa imvugo zibiri n'ibindi twaratwanyije abarongozi ba gisirikare baha mu Burundi. Mu kindega bavuga bose irinda irangiye abarongozi ba gisirikare bamaze iminsi turyosha twebwe twari kumwe turyosha n'abantu b'abasirikare bamuheranye amafaranga mu bakoreye muri Somalia basigaye ngo mugiye kurarotsa abasirikare b'u Burundi bose bavuye muri Somalia. Urazi ko bagira Wana jana ndashami yaronka. Muri huko ya sisi, muri doa zatani. Nisimbega nane kare ni jaiba yatani. Tuwa nini mbali jaiba yatani. Kwa satima jile tutwala yuko mwamu watugulana ko muzi kwa doza habu ziki. Uri kwari atakuvya ngo sakizeje wenda kubii. Kwa mazamuzi ya rukwa ruko ari wasirikare ari muri Somalia lahaji. Awari muri Somalia na waki mwede bababiyuko. Nato watuvira waki ngori muri Somalia. Wari mutekani wamushiki Burundi amafaranga mdashamusanga wariko na konji yaani. Kubele tuwa Burundi ni nahazi sajimu shiranjoki zona waki suki. Na abdemu kashirere. Aduhe umuco kubijanye n'icyo dufana twakoreye Kigali. Aho twora turi icyo bagituma cyashobora kuturonka. Nimba gifite n'ibyo bihuje byo kuduhemba abitubwire tubimenye. Nimba avuga ati yaraje ariko yabyo tutayenda gutunganya nabyo nyine tubimenye. None tubure byose.
abagize ibatayo 12 zimaze kuva muri Somalia nibo bagiheraniwe mu gihe abasirikare b'u Burundi baguma barungikwa kugwana mu gihugu kibanye ca Kongo ico kubwira abaheraniwe ayo bakoreye muri Somalia ko bazoyaronswa kandi bararindiriye amaso ahera mu nzira. Abo baheraniwe bafata ko ari imvugo yo gutera intege abajanwa kugwana muri Kongo kugira bumve ko batazoheranirwa nabo. Naho umushikiranganje yahora ajejwe abasirikare n'abahoze ku rugamba yahinduwe kugera ubu abasirikare babona ko atagitandukanya uwahahora na mushasha. Kwasondare nabo baheraniwe tumaze igihe twaravuyeyo bamwe bakiri ku kazi abandi bakaba barakukurutse bateye kwakiri ku kazi bagiheraniwe harimo abo kuva kwibatayo ya 60 61 62 63 64 65 66 68 69 na 70 abo nibo maze igihe baravuyeyo bagiheraniwe kandi bakiri ku kazi tukiri kwakiri ku kazi rero haca habamo kuza kutwumvisha yuko abasirikare kuraje bana muri Kongo bababwira bati ingabo z'Uburundi zivuye muri Somalia amafaranga yanyu adoshaja kuri konti muri Islande kugira ngo uje kubana muri Kongo umwe kutazoheranirwa burundu bakunezeza hagataje ko abatashe nabo bakukurutse mba nabo nyene bagiheraniwe bakira bagihe abakukurutse ni bagiheraniwe kubera baba babona ibyo muri Kongo ukuvuga abakiri kazi canke abakukurutse bazi ko tuze muri Kongo tukurikirana ku WhatsApp bari mu Ventura ngene irasoma abasirikare ngene ikirasohora yongera yinjiza yongera isohora ati kumbure rero bahava bituma abo tugeze ku kazi batagira ingufu zo kugwata reka rero dufate iyo ntumbero yuko agiye ko abasanga bagiye kuyaronswa vuba ariko naho nyine bagacabwiragirwa akajamo kunezera sabura bagaca gutega ibintu bya kure ngo abo muri Somalia baje bacabwiraga na muri Somalia ariyo hata cyagatora yiwe kuri konti uri none cyagatora yiwe kuri konti cyo rero ibi twetubona ko atahinduka cy'umuryango kwibona hasi hahora no hasubiye. Ivyo biruko mu gihe perezida wa Kongo yarayamenyesheje abanyekongo baba mu gihugu c'Ububirigi ko leta yiwe iriko ikoresha amafaranga menshi mu vy'intambara iri mu buseruko bw'ico gihugu iruhande yo kugura ibikoresho vyinshi vya gisirikare adahishije perezida Felix Tshisekedi yamenyesheje ko abacangero bo muri Rumania umwe wese yahembwa amadolari 600 ku kwezi nayo umusirikare w'umurundi umwe ari kugwana ku butaka bwa Kongo ahembwa amadolari 5,000 ku kwezi ni mu gihe abasirikare b'u Burundi babarizwa ku butaka bw'igihugu ca Kongo barenga 10,000. Uruganda rwa Radio Haguruka rukaba rwari rumaze kubashikiriza ibijanye n'uwo mushahara ugenewe abasirikare b'abarundi bagurishijwe kuri leta ya Kongo ngo bayifashe kugwana uherera mu mufuko w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe Ndayishimiye buri musirikare amuronka ko buri kwezi amadolari 5,000 intwaza ngabo yarungitswe aho muri Kongo ntayirenza idolari 100 umusirikare muto nawe narenza idolari 70. Abatari bake bakaba babandanya gusaba abasirikare b'abarundi kwifatanya n'abanyagihugu bagowa yatavugwa bikure ko intwaro ibaboheye amaboko imugongo nk'uko biriko biba n'ahandi nka Burkina Faso, Madagascar no mu bindi bihugu. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Imana ibandanye kubarinda ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.